nta soni. Nta soni. Ariko gamutama ibintu urakora nibiki? Nza kuvuga rero mwanyakubahwa mwese yanyashobora we Manirakiza Amede garukiza ngaho ara besire we nta soni. Nta soni. Ariko gamutama ibintu urakora nibiki? Ariko gamutama mugaruke murakoze cyane bagasi bakundana cyane bande basigaruka ngaha ndabona bashaje urampacitse bande basigaruka bamuzika biyaga muze guti murakoze banyakubaha rero baravuga Mumbabarire Murina satera nuka mumbabarire satera ariko turavuga jewe nta cyubahiro bavuze cyo gituma ntavuga n'icyubahiro nitwa kizanye niyo mazina yanje nanditse ino filime nongera ndayitunga nshingira realization ku izina rya BM Burundian Movement na
Buriya talent icyo bizina cy'abanyamahanga ngo impano n'amaresi z'Uburundi niko bivuga. Rero ubu yafatanije na Warubizi gutegura inaresi. Iyi resi ni ikintu cyangwa kumugabo witwa Prosper niba utari kwiziwe kubwira atoye. Ubu ni ibintu merci beaucoup. Umugabo Prosper rero yazanye icyiyumviro cy'amukasa n'umuntu hawakizana andika ndayandika muri ubu buryo mukomana barikanagana bwira mu babandi. Iyi rero sinzi n'ubuzima kamaci tumeze neza ni ikibazo cy'ibi by'urumato. Yego hanyuma rero nicyo nzi neza iyi rero sisa amacumeza baza kubyumviriza bazabyumviriza kuri YouTube. Ubu yazanye icyiyumviro ndacyandika abamubona rero iyo bariko barakina iyo reresi umwegere ngaha bakundi umuntu abwira ndababwira aka kantu k'ubugoryi muramaze kubona umuntu iwacu niko byakunda kuba bagomba kubaka inzu nyamara y'amagana mwenjeneri uzonyubakira inzu yamara guhagaze wa muntu azokubaka inzu ashaka bakamusaba akazi n'abayeri. Ubu ni umukozi wanje muri filime ndamuhemba nk'abandi ariko niwe bose wa Warubizi mwabibona. Hanyuma aba bose nibaza uko mubabona nibo bakinyi b'iyo reresi abayagimiye benshi muri bo ni Warubizi ongeramo bibiriye n'abandi bakeyi batashoboye kuza ngaha bamwe mu bufatanye nyene ni kwa kundi nyene. Mbo sinovuga byinshi kuraba ndabasabe ijambo rya mwari bonye nibisatsi nta mwanya ndabaha iri jambo bayihaye jewe mu byubahiro byayo kidozi ntashitswe ariko ragenda ta. Hanyuma rero ikindi no shobora kubabwira nuko ino reresi murabona ko ntayikoze jenyene, harimo abo bamfashije, harimo abo muri BMTC ndaberekana bambabarire barahari nabo nyene bariko barafasha ibikorwa ngaha. Harimo uwitwa Hagiramungu Fisto yitwa bakunda kumwita Giti nawe nyene yaramfasha ujya n'umu réalisateur assistant aramfasha goshe guhera ku nyandiko. Hariho rero n'abandi babiri nagira ndabereke sinogenda ntababeretse Niji Pro yo bari ngaha, X-ray yo bari ngaha na Niji bekere ngaha. Muzi impamvu ntashobora kureka kubabereka Niji Pro ariko winga wikizu uwe muri ko muraraba bijya byanditse ngaha ubu bamwita Bahe n'umukinyi w'isinema nawene n'ubu Niji Pro ahora kina rimwe rimwe. Uyu niwe yafasha amasanamu ariko ubu ni boss wacu X-ray namubona ari muto buriya aragutse mu mutwe. Je filme nyinshi zo guhera 2017 nyinshi niwe yazikora. Ijya filme yitwa ishusho y'umuntu yakozwe na X-ray. Hanyuma ubu mu nyuma kwihuriza ry'amakuba hariko hakora Niji Pro niyi hariko hakora Niji Pro mugabo abantu b'abaririmbyi ngira nibo baza kubimenya ngo ugira mastering niko bavuga byose bizagusohoka biciye mu minwe y'uyu mugabo. Nagasazi sinza kukemerera ko kavuga mu byubahiro byanyu. Hanyuma rero nagira ndababwire muri make iyi reresi igamije ikintu kimwe. Murabizi ko dukunda gukora kuvuga ku ngorane zo mu miryango mu kibano ntituja kure y'ivyo muramaze kuyibona mwayibonye. Murabizi yuko n'uyu mukobwa muhejeje kuraba yayivuze ngo birazwi ko mukase w'umuntu atari umuvyeyi. Iyo mvugo tugomba kuyirandura mu gihugu cyacu. Nta gufatira mu kivunga, nta kuvuga ngo umugwi wa kanaka ngo ni babi kuko twabonye umwe muri bo yakoze nabi.
umwe arashobora kuba mubi ariko uwundi turahe gucafuza izina. Nimba tuvuze ba mukase ni benshi no muri twebwe barimwo. Ba mukase w'umuntu si bose baba babi, ariko umutima w'umuntu urashobora gutuma umuntu aba mubi. Singomvye gusobanura cyane, mwana ndabibona muri commentaire abaraba sinema baba bandusha kuyisobanura kuko barayitahura cyane gusumba. Impano twari tubaye dufise niyo kushobora kubaha histoire tukayisobanura mu buryo bw'amashusho n'amajwi tukayibaha nk'uko mwabibonye. Ndabizi namwe bwe nimwarose umwanya wo kuyifiringa neza ngo muyumve. Uno munsi bayivuze ko iza gusohoka kuri televiziyo nationale RTNB, muraza kuyiraba, ariko kandi ku munsi wejo ku rubuga Warubizi TV nayo iraza kongera isohoke muyibone YouTube. Warubizi movie mumbabarire, Warubizi movie iraza gusohoka mu gato aho bukera, naho muzoca muyiraba, muzoheza mutubwire muri commentaire uko mubibona, tuzogenda dukosora uko bizoza. Mu kurangiza mwabantu reka mvuge n'ijwi ryiyubashe, mwubahwe, mushimigwe, muhezagirwe, kubera nimba ejo bazovuga ko Amede akora neza ni kubera mwebwe. Uno munsi uko mbonye mushigikiye nzogenda nkora ibirenze ivyo mwabonye. Nimumva Warubizi bariko bayitera amashugwe ni kubera mwebwe. Mwakoze kuza kudushigikira. Nyakubahwa Mugisha n'umuryango ndagushimiye cyane. Renina Mana ariyo wubahwe, Sabasi yavuye Bujumbura mwubahwe, Aberi n'abantu biwe mwubahwe, nyakubahwa mutware mukuru hano muri iyi zone yacu mwubahwe cyane, namwebwe mwese mwubahwe. Nukuri iri ni iteka ridasanzwe kuri twebwe kuri sinema. Umuntu igihe bazovuga bati mukiriza mwashigikiye sinema, ndabasavye ntimuzosubize ukuboko hasi, muze muduze. Mwarakoze, tugiye gukora ibirenze kubera mwe twababonye. Ariko ibi jambo kumengo ni vyishira. Murakoze.